kuva umunsi Wasafi najya muri studio yabo ndabagana bagafata umurundi uko bishakiye no kuri je ntibikunda kusuzugura umurundi ndakubona ndagukatira ibyo ufise nkabirondera ahandi. Sasa twaraciye inzira zimwe z'abantu bagenda badusuzugura mu bihugu byabo kubera yuko bo bafise icyo bubatse, bafise amategeko bagenderako, bafise amasezerano basezeranye hagati journalist artist journalist artist uvuze DJs bose bagendera ku kintu iki kimwe. Je nagiye Tanzania ngiye gukora show ya Konde Boy yari wampamagaye, ari foto ya Satbi wigeze ubona, hari foto ya Satbi wigeze ubona, Satbi bandika ati Satbi yageze niki kunuko yavuye hariya nayo yigeze ubona. Ariko franchement naratumiwe na Harmonize. Izo zose ni inyigisho dushaka natwe kugira. Dukeneye d'abord twebwe kwiyugara neza, tumaze kwiyugara tugaca dutera system defensive. Defense yacu iri so down, iri hasi cyane. Ndishyuwa yuko atamunyarwanda yaje ngaha imbere yuko indirimbo zabo zigera ngaha bose baza bakurikira indirimbo. Which techniques bakoresheje nuko muri Grana Fresh ndi Satbi, inzu yanje iri ngaha, pembeni yanje ari inzu y'umubanyi, ahandi hari inzu y'umubanyi. Mu nzu yanje ndavugije umuziki kuri volume nini cyane, umubanyi cyo gihe aragirane arashikirwa, kandi ashikiriwe bisigura yuko atabubasha afise bwo kugabanya atari muri iriya nzu iri kwivugiramwo muziki. Ni ukuvuga urusaku lezeko z'umuziki nyarwanda, nuko kuntu bagiye bavuza ivyabo barabikunda baravyamplifia ku mubanyi turashikirwa. Ijambo ariko ahanini igikorwa kiri ngaho buri muntu wese arakizi. Tukaba twazanywe ngaha twese n'igikorwa cyitwa Hello Africa Listening Party, ari igikorwa kivuye mu cyamwa cya album yanje ya gatatu. Ariyo album iri very well promoted ku rwego mpuzamakungu. Ugiye kuraba ibiyigize content zose zirimo. Rero ndi ngaha kugira ngo tuvugane kuri byinshi bisanzwe n'ibidasanzwe biri mu muziki wacu. Parce je maruranga ko ndi ngaha ntari ngaha nka Satbi, ko mutari ngaha nk'aba journalist, ahubwo turi ngaha nk'abantu bafise vision, bashaka bafise urugo bategerezwa kubaka, gukubura, gusukura, byose bisigura yuko ari akaryo keza ko kuba buri muntu wese afise icyo ashikiriza, yaba kuri album yacu cyangwa yaba ku muziki wacu muri rusange. Muri iki gihe bavuga yuko ibintu bitoroshe cyane kubyerekeye ingene umuziki ugawira abantu, buri muntu wese kuri secteur yiwe. Tuvuze secteur zidasanzwe zigize umuziki, ariyo media, aba journalist basanzwe, abazigize, aba youtubers, aba techniciens ba playing songs ku ma radio,
aba DJs ndetse n'abandi ku rwego rw'amavideo, audio visual, audio production, producers n'abandi bose bagize iyi music industry system. Nibaza yuko twohera kuri kimwe muri ivyo, swat kuri Hello Africa, canke we debate about music yacu aho kiraja ko twibona mu myaka iza 3 ine imbere, ko twibona no munsi. Nibaza yuko bidashimisha benshi canke ntibishimishe. Sinzi yuko imbere ya byose no bwira Kent P kabasi icyo avuga ashaka kuvuga. I think you commence muri inside. I think commence ndashaka kuyexprima mu Kiswahili, it's okay. Hello Africa, le troisième album ya Saturday. Nkuko ayiwashi the way wamefikishia twatumiye aba brothers, aba sisters bacu muri industry dusangiye umwuga, kuko iyi industry iraturaba twese, turaba media, iraba managers, iraba in general aba artists, bose abantu bari muri sector y'iwacu. Deba y'uno munsi yari comment on va exporter l'industrie y'iwacu à l'étranger, kuko selon n'ibindi bihugu ubona like Nigeria, hose Ghana, everywhere, abartists, abantu bari muri industry yabo, cyane kote monti turimo culturel, ukuntu bariko baraza aba DJs, aba musician, jouer, abastar, abakinyi b'amafilme bakaza. And now the question, how natwe dushobora kuexporta talent iwacu tukaja hanze gufata amahera y'agaciro. Umuntu afise question cyangwa solution cyangwa idea kuri ico dushaka kukidebatinga. Rakoze nashaka kumuha na DJ Jackson nawe afise ijambo aza kuvuga. Nuko abavuze imbere yanje babaha ikaze, naje ndabaha ikaze muri iki kiyago tugiye gukora uno munsi. Rero nuko baintroduire Wasafi Kent P ngaha mu Vyoba Africa, album ya gatatu ya Wasafi. Iyo dukora za brand duhora tugerageza gutanga message, gusa umuntu abonye ijambo akumva akagerageza gutegerera icyo umuntu yashatse kuvuga. Wasafi kuba yavuze Hello Africa ngira ngo ikintu umuntu ashobora kumvamo insiguro ikomeye cyane, kandi nibaza ko uno munsi tuzagira chance yo kuzinjiramo mu mizi tuyage cyane muri weekend birajeje kwintroduza ni gute industry y'Uburundi yobaho by'ukuri igashinga imizi, igashobora no gukorana n'izindi industry itikengereye, idafise ipfuno. Hello Africa ifise significative yuko irasignifia yuko ari Hello Africa, turaramutsa Africa yose batumenye. But iwacu mwayakiriye gute? Capacity ya media gushobora kuyi promotinga
media yo ngaha imeze gute? Nibaza yuko ugusohoka igihugu atari cyo kizotwubakira umuziki wacu. Je naragiye Tanzania, naragiye Uganda, nakoranye na Washington, ndi munsi ya management ya Bukiv Lab, nakoranye na S2Cheese, ndirimba na Asley, ndirimba na Urban Boys, ndirimba na Bahati na Otile, ndingaha muhira. But the end of the day, ndi muri Wasafi, abantu baravuze yuko ndiko ndonona amafaranga yanje. Investissement nabishizemwo barase kuyangarura abarundi. Kuva uyo munsi sindasohoka kandi. Kuva umunsi Wasafi najya muri studio yabo ndabagana bagafata umurundi ko bishakiye. No, kuri je ntibikunda kusuzugura umurundi ndakubona, ndagukatira ibyo ufise nkabirondera ahandi. Sasa twaraciye inzira zimwe z'abantu bagenda badusuzugura mu bihugu byabo, kubera yuko bo bafise icyo bubatse, bafise amategeko bagenderako, bafise amasezerano basezeranye hagati journalist, artist, journalist, artist, uvuze DJs, bose bagendera ku kintu iki kimwe. Je nagiye Tanzania ngiye gukora show ya Konde Boy, ari wampamagaye, ari foto ya Satbi wigeze ubona? Hari foto ya Satbi wigeze ubona? Satbi bandika ati Satbi yagize niki kunuku yavuye hariya, nayo yigeze ubona? Ariko franchement naratumiwe na Harmonize. Izo zose ni inyigisho dushaka natwe kugira. Dukeneye d'abord twebwe kwiyugara neza. Tumaze kwiyugara tugaca dutera. System defensive. Defense yacu iri so down, iri hasi cyane. Ndishuwa yuko atamunyarwanda yaje ngaha imbere yuko indirimbo zabo zigera ngaha, bose baza bakurikira indirimbo. Which techniques bakoresheje? Nuko muri Grana Fresh ndi Satbi, inzu yanje iri ngaha, pembeni yanje ari inzu y'umubanyi, ahandi hari inzu y'umubanyi. Mu nzu yanje ndavugije umuziki kuri volume nini cyane. Umubanyi icyo gihe aragirane, arashikirwa, kandi ashikiriwe bisigura yuko atabubasha afise bwo kugabanya atari muri iriya nzu iri kwivugiramwo muziki. Ni ukuvuga urusaku lezeko z'umuziki nyarwanda, nuko kuntu bagiye bavuza ivyabo, barabikunda, baravyamplifia ku mubanyi, turashikirwa. Tanzania barasakuza, lezeko ziradushikira. Uganda hose batanguye kubaka ivy'iwabo, kubaka ibintu by'iwacu. Si Satbi wenyene, kubaka industry murakenewe. Hakenewe ko abajournaliste bicara bonyene ubwabo bavuga bati uno munsi tuduza naka, kandi umuntu umwe ntiwoduza umuririmbyi. Dukeneye ko aba DJs, ndabibira akabanga, hari aba DJs ngaha bagiye hamwe bamaze gutangura ibikorwa, baduza uwo bashaka bakamanura uwo bashaka ku neza y'igihugu
no kurindi kote ku neza yabo, ariko si ikintu twagiye hamwe twese ngo tuje hamwe ngo kigirire inyungu ibice bitandukanye by'abantu, atagukumira abasigwa n'abasangwa. In this music industry biriko birakura cyane. Rero DJs bagiye hamwe ndabazi, bari mu maparticipa bariko baragerageza kunga umuziki w'u Burundi n'u Rwanda. C'est très bien, ni ibintu vyiza, nta kibazo kuko marché yacu ihuye n'amashe yo mu Rwanda turunguka. Ariko system defensive y'ibihugu bibanyi byacu Tanzania, Uganda, system defensive iri très fort, irakomeye cyane, irabapermeta kwataka. System defensive ni iki? Ntukeneye ngo ndazibiye umuziki nyarwanda, ntushobora kuwuzibira ndazibiye umuziki wo muri Tanzania, ntibishoboka. Ahubwo wewe fata decision zawe ziha agaciro umuziki wawe. Umuririmbyi amaze kugira amafaranga, umujournaliste arashikirwa, YouTuber agashikirwa, mwese twese turashikirwa, ariko imbibe zacu ziruguruye. Jewe kugira ngo mpenetre hanze biracyagoranye, harava. Ndabatera inkuru rero kuri icyo kintu cya system defensive na system ya attack. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 muri Uganda, Abatanzania bari barahinjiye, Abakenya barahinjira, Abanigeria baje 2010 à 2011, Abagande baravyanka bati ntibishoboka, bariyunga nk'aba DJs, abajournaliste n'abandi kugira ngo bace icyo kintu. Bagiye hamwe amaseminaire yamaze hafi 6 months, amezi 6, bariko bavugana kuri industry yabo. N'iryari twebwe turicara ngo tuvugane kuri industry yacu, amaseminaire inshuro nka 2 3, abajournaliste abartiste ngo twicare hama dufundike ikintu. Ni gake ariyo system yavuze ileri ya teamwork. Ntidufise teamwork ni icyo nshoboye kiriyongereza ku cyo Randra ashoboye, kiyongereze ku cyo Eva ashoboye, ku cyo Jackson ashoboye, hakavamo ikintu big thing. Rero muri Uganda bacha bavuga bati turariha tax, umuririmbyi wese apa hanze tugeza kuriha muri amical, atiza kuriha muri amical ishyirahamwe ry'umuziki y'abanyamuziki muri icyo gihugu, hama amafaranga bakayakoresha ku nyungu z'abaririmbyi bo muri icyo gihugu. Abaririmbyi baraja hamwe barakora indirimbo yo gupunda aba DJs bose bavuze indirimbo zo hanze. Aho ni muri Uganda. Inyuma ya umuririmbyi wose leta yarabumviye, umuririmbyi wese wo hanze yaza muri Uganda yategeza kuri ikori riri double, kubera ko ayandi yashagenda mu kigega cy'abaririmbyi. Ayo mahera yarafashije cyane mu gutegura ibiteramo byinshi by'abaririmbyi, vyatumye ama companies nkaya nka Bike, Wasili, Go Fresh bahurumbira cyane ibiteramo bya bene gihugu. Hama abene gihugu baboneraho kuza bahura cyane mu biteramo gushikaho, kuko communication ni ikintu cya mbere. Gushikaho bikunda, barawukunda umuziki wo muri Uganda, barawukunda cyane kurusha, baba barasinze urugamba. Mu Rwanda mu 2009 inyuma yaho Tom Close, The Ben, inyuma yaho Tom Close, The Ben, Kwikavuyo, Medi bahejeje Universite y'Ibutare, baragiye hamwe barakompoza ikintu cyitwa team yabo.
iyo team kubera yuko bobo yari team y'abantu bari hit cyane icyo gihe. Sisiko mwibuka mama higo izi ndirimbo zose murazibuka. System ya attaque y'igihugu kibanye ntiyatanguye ejo cyangwa no munsi yatanguye haize imyaka, kandi twaragwanye cyane kugira ngo umuziki wacu ushobore kugira kwidefanda. Bagiye hamwe baravuganye ku giciro abaririmbyi bose bategerezwa kuronka kuri buri concert, ku buryo urondeye Tom Close byasha yiba ngombwa yuko ahamagara mendi ati ntugende bataguhaya ya a. Nukuvuga ivyo byose byabaye habaye iki? Team work. Abantu bagiye bashira hamwe bafata decision imwe, ikiza kibagana cyose gitegeza kubacako kikagendera muri règle du jeu bumvikanye. Ibyo bintu byarafashije cyane kuko ndibuka yuko n'abamenyesha makuru baciye baza barabafasha. Akabirya muri 2011 Mars indirimbo za Uganda zari zafashe cyane u Rwanda, indirimbo za Tanzania na Farias na Nolilo baba barafuzwe mu mashine yose y'ama server y'ama radio yose yo mu Rwanda. Hasigara 10% y'indirimbo z'abanyamahanga muri server z'ama radio yo mu Rwanda. System productive iratangura batangura guproducinga no kuvuga ugaye ibinyobwa byavuye hanze utegeza gukora go fresh nyinshi cyane zikwira abantu. Production zabo murazibona, murazumva zifise quality kandi ziri hot cyane, zifise quality kandi ziri so hot done. Ndabesha? Why? They are so organized. They create issue ku Nyundo havamwe ibikoko, haba mu nyandiko, haba melodies n'ibindi. There is something ifise originality accord ku buryo indirimbo yose sose ushimenya ati this is Rwandan music. Why tuguma tuvuga Rwandan music? Nije abantu bagoma bavuga tuzibira abanyarwanda tugire. You can't, brother and sisters, you can't. Work hard, love your people. We need love, gukundana each other. Ingufu bafise zavuye mu rukundo, bakubesha zavuye ku mashuri, n'amashuri papa, n'amashuri twicara tukiga. So abatanzania twaje abanyarwanda ingene byagenze 2011 barafutana na 9% y'indirimbo z'abanyamahanga zose, kandi they did it ku neza yabo kandi barabikoze neza, ahubwo bakwiye amashi kuko resultat après 10 ans ngiyi parce que no munsi umunyarwanda gwana no mu Nigeria niyo yamwinjiranye kuko yarablose deja mu Uganda mu Tanzania yarashize kule, and now uravye audience ya concert zabo n'aba Nigeria, but here audience ya concert zacu ni Rwanda. Kadi gose si ikibazo parce que icyo ukoreye utegeza kukironka. So twagiye Tanzania, Diamond Platnumz aza aciye miyarara, c'était la même année nanje nasoye inkuru y'ukuri
haheze nk'amezi 3-4 asohoye mbagala, ndabesha. They have a big country, bafise igihugu kinini gifise 46 combien millions companies. Nta myaka ya stopi nta barabigeze bagira, because jewe umbwiye ngo sadiki niki ni bateye imbere yuko nuko ndakubwira ati 2010 narahobahovye ndaguruka ndagaruka ndaba fresh. 2015 ndasubira ndahobahoba ndasubira kandi kwiyubaka. 2017 ariho natanguye kurihwa kuri show 1 million. Nkise 6 years 7 years ya carrière. Dufise population iri uneducated. Uhereye kuri producer, journalists, artists n'abandi, very uneducated. No kuvuga nta na kimwe narinzi ku gaciro kanje, nta na kimwe umuproducer yarazi ku gaciro kiwe. Okay, Tanzania Diamond aje azana na speed idasanzwe. Hari abantu bavuze bati il a fait collaborer avec Diamond, monsieur mon grand. Ouais, il est. Ça c'est vrai. Les collabos birafasha ku expandinga, but il a payé $40,000 muri rujya mwaka. No munsi c'est à peu près ça, $20,000. Mbwira ho Double J yo kura sa $20,000. Mbwira ho D1 yo kura sa $20,000. Mbwira aho Dramati yo kura sa $20,000. Muri iki gihugu with industry iri down. You can't. Zofana ibyifuzo. Because of what? Nitwubatse. Turajagaye. Niyo bipfa. Diamond araza, baronka aba investisseur, baramufasha barinvestisa, aza afise mind iri so smart. So smart. Nukuvuga yuko uri sharp, uraprevena error, uririnda error avayo kuyinjiramwo. Okay, uraheba something, ikintu gikomeye kubera yuko ufise ikintu ushaka gikomeye kurusha. The sacrifice. Ibimazi. Yeah, gize byose. And the pays, kwa ni gihugu kiri economically hejuru, uramufasha Diamond aransiga. Ansiga ko nkuru yuko uri nasatura mabavle 2014 we aza kuba yibereye hariya Nigeria everywhere. And here njewe nsigaranda ndapambana na bene wacu ko bakonvenka yuko indirimbo zora ari nziza. And bene wacu bakavuga ati si nziza, ya Diamond ni nziza kurusha iyo. Iyo n'urukato. Iyo n'urukato. Sohoye no love prayer sohoye inyuma iyo n'urukato. Taboje yasohoye iyo n'urukato. Naka asohoye iyo n'urukato. Investor barabibona, bararaba Facebook, bararaba hose, bace baratumanura agaciro. Turamanuka down. Even big artists ngaha bagiye imbere kuvuga ati indirimbo z'abandi ni bikato, bafise audience yabo irabibona, bamwe barabitrustinga ko abaririmbyi baririmba inkebe, bari b'abarundi baririmba inkebe. Agaciro karabura, babandi twamamaza dushira hejuru baca baronka isoko. Diamond rero tugarutse yaje ashira ko valeur plus que Jumanecha yabikoze umuziki wabo. Ushuraba à la hauteur. N'umuntu umwe yadugije umuziki muri Tanzania. Surely yasanzeho bamwubakiye, ariko hari ahantu yafashe arabishira hejuru cyane. Ubona ko ari Diamond, ariko inyuma yiwe there is a big team, plus de 100 personnes. Harimo aba investor, tensors,
ndetse n'ujya kwambika ikirato muri video teamwork. So nadondago ibihugu bitatu byagiye birubaka industry yavyo mu buryo butandukanye. Bamwe bakufye ntibakufye bavuze batamwe amahanga azi ashira amahera y'ikori muri amicale dushiremo itegura chaque 3 mois ibiteramo by'abaririmbyi. Okay, companies ziravyumva zirashira nk'amafaranga abantu batangara gukunda ivyabo. Bavuze yo kwa Rwanda Ben Tom Close ba University n'ubwenge bwinshi bishobora kujera ibintu byabo neza barubakira abana babo no most tubona Prince Melody afise bra. Okay? Ils ont réussi. And Tanzania, Vermont, yaje ari smart, work harder, and arakonvenka inama nshinga amateka zaho, arakonvenka everywhere, birakunda, barabaha icyo bashaka, birakunda umuziki azana n'abandi abaririmbyi, aribo tubona barevani, bagonde, babaye benshi. Abo nabaje hafi yiwe ariko hari nabandi bamurabiye baraba bakuru kubera ivyo yakoze. Sasa twebwe onane ubu turi hehe muri teamwork, turi hehe muri organization. Ushaka gukora ikintu uri umuntu umwe ngo ugishobore bikunda. Abajournaliste bisaba yuko bishara hamwe kandi boss abajournaliste kiturere bakagira ikintu kimwe bafundika kitabaye uko nta muntu abinjirana. Abaririmvyi nuko nyene kugira ngo tugende dutera intambwe. Navuze nariko ndishira ku kibazo cha kubera iki badasohoka. Okay, icya kabiri wavuze ngo naka yavuze ngo umuziki quality kuri jewe maze kumva umuntu avuga uko sinota umwanya wanje ndamukurikirana canke ndagirane no parce que je ndazi music industry ukuru ndayizi sishaka guta umwanya ku muntu yiyumvije uko kuntu uyo turamushize pembeni tugakora ibyacu naho akakora ivyiwe kuko yavuze ibyo yiyumvira ni liberté yiwe nta n'umwe amufise ko mubasha. Okay, ivyumviro vyawe ntibijanye n'ivyanje ntuzombona genda ugushaka. Ariko abantu bavyumva kumwe bari he ko tuguma twumva abatavyumva kumwe abakoza amakosa ngo naka yagize iki niki twebwe tubona ayo makosa niki turiko turakora. What we do kuvuga ati naka yagize ukuntu no ntacyo bifasha kuvuga ngo ugara music ya Rwanda ngo ntihagira umuririmbyi yinjire ntacyo byo gufasha nta nake. But work hard, shaka amategeko y'akazi kawe. I need this mbere yo gukora iki. Abajournaliste turakeneye dufise ikigega cyacu dufise niki ishira hamwe ryacu dufise ni nuko twe dupanze uko umu artist wese atazogira uko bizogenda uko kuneza yabenshi apana kuneza y'umuntu. Turabandanya icyo kibazo cya kabiri wavuze ngo cyama quality abantu batavyumva kumwe no sishobora avec mindset yanje sishobora sidabiraba bijya sinanabiraba ndabibonye ndatwenga nkigira nkikomereza kuko je mfise mindset zanje nifuza gusangiza nifuza legalize yuko kuntu parce que naunze cyane legalize nifunga there is no more people tubona kubera yuko iyo twicaranye nta kintu nakimwe je ndahungukira industry nta vyumviro dushira hamwe none why ndi gumana kwanje nishuti zanye tuvyumva kumwe dushaka kubaka ikintu tukajana nk'abandi ko narondera inshuti nyinshi dufashanye muri urugamba yaba kubamenyesha amakuru y'abantu ku bandi. Icya gatatu 10 millions francs pour 10 millions francs pour n'amafaranga ngirageje kuri aba investisi ngire na twinvestishije muri Hello Africa n'amafaranga make cyane. Ahama narumvise DJ Pole kugiraniro kiraho avuga yuko bizogorana cyane
yuko bayama, yuko amashirahamwe adatanga sponsor ikomeye. Kubereka amashirahamwe adatanga sponsor ikomeye nuko satubata agaciro afise, ariko uzanye umunyarwanda waha cege mu Kenya canke inde afise agaciro ngaha kukurusha wewe mwene gihugu, kubera yuko wewe mwene gihugu nta gaciro ufise. Mwene wanyu yarasohoye indirimbo uvuga ko ari inkebe, uvuga ko ari inkato, wanga kuyivuza ataguhaye akantu, ugenda uravuga ati ure musani ni fake. Urafokoresha page yawe kugira ngo uponde gusa negative only every day, negative. Na ciza wigeze uvuga ko muririmbyi wamusanze mu cyumba aryamye abantu barabona ghetto yiwe, nta gaciro afise, yakuriye 1000 francs kubera muri ghetto yiwe ntago arifata neza, ubuzima ntiburakunda, umuziki nturamuriha, afise agatanda kamake, afise idirisha umuryango si sawa, wishize hanze wikoze mu nda. The end of the day, iyo umunsi mwebwe abajournaliste muzota agaciro nanjye nzogata, umunsi nataye agaciro namwe muzogata. Ndabesha bimeze uko abantu bize nibyo biga, ariko no mu buzima busanzwe biriho. Isi irakwigisha nimba utaronse amahirwe yo kuja kuvyiga ku ishuri. Rero bati sadbi 10 million uzofu yarose, sindishuwa nanje nzo yaro, sindishuwa kabisa, ariko nzokwigwanaho nge bike njyame kare ntegura ivyanje. Sinigeze nanga ko muririmbyi wo hanzaza, ahubwo nashaka ko tugira agaciro kamwe wanashima canke je ngire akamusuma, kuko ndi mu gihugu canje nangikori, kuko nangikori nanga akazi ku bantu benshi nkoze ama videos n'ibindi n'investisa mu gihugu. Kubw'ivyo rero wavuze ko batazompa DJ Pole ati ntibazoguha Wasafi, ntibazomwa bizogorana, sponsor ni nke. Ku rundi ruhande afise raison, afise raison, but iyo raison yiwe sindayigira ko kubera afise icyo shaka kubaka, sinkene ngo kubona retour y'icyo kintu, iyo decision uno munsi jewe ntayibonye, aba future generation zizoyibona. And ibyo nkora no munsi, ibyo dukora hari abantu babibona no munsi bazobikoresha. Ingwano tugwana zo tutatsinze, zo tutazotsinda n'abantu bazozitsinda, kandi kubera yuko i Burundi ari ubwacu twabuhawe n'Imana, tuzotegerezwa gutsinda kuri urugamba twatanguje. Tuzotsinda, ni ngombwa dutsinda. Kubera iki? Turi bijuju, Imana ntiyaduhaye ubwenge. By the way, ndashaka mvuga things ziri sanse, ariko kuba ari Satubi yabivuze, ari inkuru yo kuri ava mu yarara, turamuzi, turabana hajya, nta sanse bigira. Tuva ngaha tuvyibagira Satubi ibyo wavuze, ibyo wabaje akababaro kawe ngatsidaka, ndi Satubi ndavuga ibyo yavuze n'ibijyanye ne, ndashaka ko se yanjigende tu pasi ibindi je mafu, kuko jewe yaba nkorera music yanje bujenye ne simba ndi no ngaha muri iki gihugu. Banaragiye gutembera nanje nk'abandi, ariko ifo kwereka abana banyu yuko ibintu byose, abaririmbyi banyu, ibintu byose dutegereza kubitangura kuvyubakira ngaha, kandi nta n'umuntu n'umwe wo hanze dutubakira ibintu byacu. Iyo ni point za 10 millions zose zarangiye. Uwabajije ati listening party why VIP cyane? Why VIP cyane?
VIP. Urabona iryo jambo VIP, ijambo rikomeye. Niyo bafise VIP, niyo ifise frambo in this country. Bajya bayira kuri Facebook, ntaka ntazoze, ce sont les victimes. Ntacyo bashobora kuzibira. Nibishoboka kubera iki? Kubera ni people, ni ba peuple aribo bakunda ivyabo. Les VIP bisaba ko tubakundisha ivyabo. Costa Teach yaraje nganda bona utwana kabisa, telefone za iPhone 14 teze ndetse na keze na seze zitarasohoka nazibonye ziri hejuru. Costa Teach audience ari audience ziherera hariya n'izindi zidashikira hariya. No kuvuga tuve tuvugana ukuri, nizere ko biza gushikira abantu benshi. Umuna azana abaririmbyi bo hanze agira concert VIP hamwe na simple bakunda kuzishira mais des officiers efinya kabiga. You see that? And abantu bato nibo benshi, ni nabo batuma zijya show zunguka. But twega abantu bato ni amna VIP no moto, abantu bato no musinyi wariko barahaguruka bati dushaka abaririmbyi bacu baje imbere. The VIP is some fish. Ntabyo bakeneye, they have money. Wewe inzara zawe n'umutima wawe w'ikigongwe wo kubonera satibi yarababaye umuririmbyi wacu sa ivyo n'ibyawe umugire akeneye kuryoherwa. Niko twakuze esprit patriotique ku muntu afise amafaranga irakomera cyane iyo yavyize ku ishuri cyangwa akabitozwa n'igihugu. Bisaba ko tubinjira tukabumvisha why akamaro kacu muri society. Aba VIP barakeneye ko tubakonvenka yuko music ishobora kwinjiza, music ishobora kurudandazwa, music ishobora gutunga abantu plus de 3 millions mu miliyoni 10 z'abarundi. Rero turakeneye ko Burundian music igira audience kuba VIP, kuko ejo dufise generation iri strong izobakenera. Wabaye harundi abaje ati nabaye desiko muri Hello Africa ata collabo nimwe. Collabo nimwe izosohoka muri Hello Africa. Et bien sûr wategeza kuba déçu, ariko ndakumenyesha yuko tugendera kuri gahunda n'imipango. And nimba je nkeneye quality, nkeneye ku ibintu byanje biba neza, haba kuri audio cyangwa visual, ntegeza gutanga too much money. And umuntu akora business yo muziki, ndaraba income ya my country, nkaraba n'ukuntu nshora ahinjira ngahe, shoya ahinjira ngahe, eske ndagarutsa muri iyi period umuziki w'u Burundi uta les concerts n'abandi bazitwara nta income nimwe. Komanza ushaka unsigurira nshobora gutanga $30,000 ndaguhanga umuririmbyi ngo hama nze ngaba mbire ko rukato. Dawaye akarorero umuririmbyi yitwa Besh, ndetse n'abaririmbyi bagiyemo aho hakurya Uganda, Rwanda, barakora indirimbo, arashaka imitahe. Nukuri kwimana nta bantu bazi supporting, nta nubwo arazi supporting. Uhereye kuri Alvin wambwira
ushire kuri bene wacu double and click. I don't see people support them. Barashita amafaranga menshi muri bijya bintu, but abantu ntibariko barabaha support, bababwira ngo mwasoye inkebe. You see that, bro? You see ngene umuntu ashumukura akagira hamakaza ngaha kugira ngo muryoherwe bakamukubita amabuye. Ejo azosubira. Turakeneraniye cyane. Turakeneye education kuko turi very uneducated. Siko nabi cyanyiki. Ariko discipline musical yaba kuba fans, kuba journalist, kuba artist iri so down. Kugira ngo ikure turakeneye seminari nyinshi, guhura kwinshi and teamwork. And landry promoter. You need kuba hamwe n'aba YouTubers n'aba journalist bengine kuko ukoya ku YouTube hanini cyo gituma mvuze YouTuber ariko uri na journalist kuri Black FM n'abandi genda muje hamwe nicare vuga ati twe twafunditse iki ku kazi kacu Star Boys Star in the bose bajya bose mufundike ikintu kimwe gifisa agaciro kiba agaciro gihagashiro na bene wanyu mukorera mu aba journalist nabo same, abakora ama video same. Tugize teamwork nka zitandatu tukazogira reunion cyangwa ikintu kimwe twese tuhuriye ko umwe wese akavuga cyo umugwi wese akavuga cyo bafunditse hama tukarondera inyishu imwe ku kibazo byose tukagira sheme imwe tugenderako bizoba neza. Nuhendwe na 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 bariko baguno musi, but you deserve the million kwa yunda. Because wewe uratanga milioni nyinshi cyane ku bantu bakayazirya. Wewe uri hajya umaze guha abantu benshi ba miliyoni tabizi. Abantu benshi bamaze kuduga kuri isisa baciye ku muryango ku mugongo wabo. Iyo aba journalist abantu benshi bamaze kuri isisa baciye ku mugongo w'aba journalist. Kubera ibyacu bidatunganije neza and leta ntabwo nifisa aho yomenera kugira ngo du supporting parce que leta nti supporting asatuje wenyine ngo ukonye kunuba leta ni muvyeyi w'abana babene gihugu bose iteza gusupporting abantu bagiye hamwe bagakora ikintu kimwe cyumvikana kifitiye inyungu apana umuntu umwe ari abantu benshi. Ico nico kibazo. Nta musi n'umwe leta izodufasha cyangwa nta narimwe leta izodufasha mu gihe turi eparpille umuntu wese ari kote yiwe. So gushanga ivyo bibazo gana navyishuye nta kindi Jackson nakoze sabi nabo muri ibintu byinshi kuko numvise ibibazo abantu bose babyishuye gusa nagira ndakunganira kombe press conference yabaye deba usanga ikirabo bavukanye ba journaliste dusanga urugamba je ndashaka nabaye ikiwezo une petite remarque twese dukorera ibikorwa ngaha mu Burundi turafise ama platform turaja kuri za Facebook turaja mu magroupe ya WhatsApp turagenda gukora ama commentaire kuri YouTube turakurikirana urubuga uko bishoboka kose tunarubamo niki ikibazo kimwe isi tutarumva umuntu yo ataragisoma umwana ukekupa muri comment cyangwa muri groupe inaka cyangwa duhereye no kwibi Sabiyaje kwemera akoresheje uburorero buri press ku gihugu ca Uganda ku gihugu ca Rwanda no muri Tanzania. Nukuvuga ibibazo nk'ibibazo dufise kenshi turakunda kubibwirwa mugabo jewe ikibazo nkunze kwibaza tubikoze iki kuko mu buzima hari ikintu bita action reaction. Nk'aya mazi ateretse nganyira muravyibuka abantu muri secondaire twiga za physique nk'aya mazi ateretse ngaha ya reaction hagati y'imeza n'aya mazi. Twebwe mu Burundi iyo twamenye ikibazo tugikoze iki
bica bigenda gute? Donc Vivance yavuze ngo hariho abantu biyumva ko bari muri NDC n'abantu bumva ko donc bari hanze. Ni kakajagari. Ni giki kusanzwe je murandabira no mu yandi madomene. Ngaha mu Burundi hari ingorane ikomeye cyane. Ikintu bita individualisme. Ni kirando je basimbaze nivire kwikumira. Abandi basigare barabazo bikemura hanyuma reka je ko mbonye piste bibanze bikemuke bibanze bikemuke. Ukibagira ko umuziki wo uragoye cyane. Nikidandazwa kimigra cyane. Umuririmbyi urashobora kuja kuri nk'umwaka. Inyuma y'umwaka ukagira ingorane. None wikweze urikoka nta naho ukoroke kuko niba warateguye nuze yatere ishobora kwamutisa urushoboke. Je rero kenshi iyo numvirije ingorane sinkunda kuzitiraho cyane niko nteye. Ntangura kwiyumvira ku kintu bita les solutions n'igiki cyoko. Dufate tutunga biraza kuja ku ma platform ndazi ko n'abandi batenga baza kubiraba. Dutangure tuyumvire franchement n'igiki twokora tureke kuguma turi c'est vrai. Naho umuntu agiye kwivuza ari exposa ingorane kugira muganga yitegeye. Muganga icakora directement acatangura kumuvura ibintu atategereye. Je murandabona abadokiteri bamanura ibitabo hari araba nkukuye kugira yibutse kugira kuvure neza. Jewe nibaza ko natwe dutegereza kwiyumvira strategie gouvernement munsi turabe strategie zimarshe naho tutokwibiza abantu turashobora kwimaza ijinayine strategie y'ababurundezi. Satubigeze kumashoninga ishure ryo ku Nyundo. Jewe nabizi ko ndiko nakurikira ikiganiro kuri YouTube numva umugabo yayishinze yayikoze en réaction y'abarundi bakina za karaoke music live mu Rwanda. Niho yakuye inspiration. Donc ngo ilanalize mu Rwanda abona za karaoke nyinshi abarundi nibo bakina n'abafoto amabandi nibo barifoma acavuga ati none ibiki bishoboka reka ndonde ingufu shinge ishure nizoza ririgisha abanyarwanda umuziki wanje. Turumvikana cya kintu cya action yacu ni pampa action directement yacu. Ejo bundi nabonye urundi mu promoter yavuze platform y'iterambere ciwe ikomeye cyane yubatse igihe kirekire yora kiba ngaruka mwaka ko tamu nyamahanga zose wakirimba ingingo ikomeye cyane ifise impact iri direct kuko amajambo umuntu yavuga nta amajambo nyine n'amajambo. Donc ikintu rero dukwiye kuraba ibaze nk'ubu ubu turi imigwi ibiri ni production label umuririmbyi n'abashurnaliste. Ngo hari abantu ibaze nk'ubu turi muri locale irimo ubundi mugwi wa promoter hajya n'undi mugwi hajya peut-être nk'abantu bo muri leta bari quelque part turiko turayaga tureshaje kwibibazo voilà n'abagwiza tunga quelque part. Donc muri salle nk'uko n'aba investors ari tukavyumva ko. Donc turabukuntu tugira action yacu B2B business to business. Niba umuntu dufate uri muri YouTube cyangwa ufite platform umuntu aje akakubwira nk'ikiyumviro nikikujana ntagira ahantu bakijana raba ukuntu mwiyunga kuko yaba tutashira imbere ibintu byo kwiyunga naje simba nicaye ngaha kuko empire avenue na Bukivu lab twese tudandaza ibijyanye n'ibyo tunatirema turabakonkira ntabwo turi kwicara hamwe ngabo turaba ukuntu nimba umuntu ashaka gupropose ikintu camuraba mwibwe inyungu si place muraba ukuntu icyo kintu ensemble chovamo icyubiro gitomo ko vraiment ngira ngo murabona ko twidoga nta kintu na kimwe
yes tuzovamo ibindi yari amakomantere asanzwe nari gukora mugabo satubi byinshi yabivuze nk'igihe cya Alvin Smith yavuze ngo mu Burundi nta muziki mwiza tugira barorino n'abafizo bavuzwa hanze bari bazikoreye imiziki hariho n'imiziki izwi uno munsi yakorewe ngaho Bujumbura ni Carlton International donc iki cyo nikiba ibyo bintu byo kwikengera deja byo kugira complex niyo makosa niho bihere bon sinobicisha amajambo menshi reka duhana hano ijambo mbona atakindi kintu no kwataho naonese na label yanje ifite ikibazo ahubwo ikintu gihari ibibazo biri ku bantu kibo ibibazo biri kuri twege abajournaliste ibi by'amarabel ashaka gutungana bikabika ibintu bito but we need consortium between artist journalist ninge mutugize ninge mushikana ibintu kure sivyo we need each other shamarabel usanga abantu bafana na beri abandi bafana abantu bacanamo manabel ibyo bintu turakwiye no kubigumiza hakurya twebwe tukamenya yuko dukwiriye gufata ikibazo mu minwe cy'umuziki industry atari wa label the labels n'ibindi bintu bitariko birafunctiona neza because of music industry ntibiriko birafunctiona neza ntugire ngo label zikora ukungu zikora uzibona no ni ibintu bitariko birafunctiona because kuko ivyacu ngabe bitaratungana merci il faut que abantu bamenya yuko nta kosa na rimwe riri ku muririmbyi no munsi bivemo nta kosa kubwanje nta kosa na rimwe riri ku muririmbyi kuko jewe mu gihe jewe income itari nziza sishobora kuriha songwriter sishobora kuronka good quality ya production nziza mu gihe income yanje itari neza natujya duke ntanga mudusuzugura ngize ngageze trip ndagirane kubabura Brisbane mu jenga muvuga ngo ni nkebe ushaka managing ibintu gute negereza kugira depression runaka artist wo mu Burundi no mu artist wa mbere agenda akababara rijya zuba ikora mukubita nihe akora inspiration inyuma yo gukora hit zibiri artist akeneye kuba ahantu somewhere kuri beach ari umuntu akunda abastozo z'abadadas nkaho ukabona babaca mu string there isini iri hajya you see that life is tough brother boy kazi iri hajya sometime helicopter iziga gutwara kidogo Bukavu pale ukarudia ndo life ya artist ntashobora kugira inspiration mu gihe ariwe ahangayika kurondera umujournaliste ari wagenda kugira show ari wagira iki bashe hariya zabuze iki cyabuze utapata wapi inspiration gatatu gakurikirana kane gatanu urazi umu-artist w'umurundi niwe muntu niwe ncungu urabona incungu yambaye y'umuziki w'umurundi niwe muntu akwiriye kubahwa kuko aratanga muri bigafise akitanga. There is some artists like Lolilo no munsi musa n'abariko bibagira amateka yabo. Artists baduciriye inzira Lolilo, Farias and Kidumu, they need respect. Make viewers zose ushaka, make gera vyose ushaka, but they need respect forever and ever. Be disciplined. Ubuto urashaka gukoresha ibintu ariko havuye ubuto, at the end of the day urabona yuko ibintu wakora byinshi harimo agahaza kuri ubuto. Merci Safi. Nasza skóry, że zaczęły kujki, no, ale nie razy Erin.
reaction mbabarire ibi bintu je maze demo mu Burundi Paul Mumanyeka sinovuga ko ari bwo bwa mbere umugabo ntibikunda kushikira kenshi kandi muri izo demo umwanya munini mba ndiho kipe n'ibintu bijana n'umuziki naragerageje kugenda mu bantu baraba ibintu by'umuziki wanashaka gushika no muri leta ejo bundi kuri Royal Palace ariko arabera igikorwa ca Pasaki deje wa culture niho yari kuko nga mu Burundi na ministere ya culture dufise culture ariko gisata twebwe twegukiramo itwagwa muri ministere ya EAC sport na culture ariko arintervene sinzi ko umuntu yari yamubajije ikibazo yavuze ati mwebwe ntitubitaho kubera ni muri organize buri amareta yose si politiki ngomba kuvuga arafise priority burya muri leta Burundi yarafise amapriority ibintu byihuta ni ukuvuga priority yayo ni franco n'amahera ni ukuvuga ngo ikintu amahera y'umutekano n'ibintu ikintu kitari mu mahera nta muntu ni mamo y'Imana ntabwo ntibacibagira ko mutere mugabo ntikibarazishima en plus ikintu abantu cebwa biboneka kumenga bapanze nabi gerageza mukompara umupira dom sport na cricket dutwarirwa hamwe buri gihe haca imyaka myinshi dutwarirwa hamwe gerageza urabe ibintu bibera muri sport na cricket byama bitandukanye cyane meme n'amabije nyeka jambo n'amabije jambo nibaza ko atanaho bihuri nibidora tuvuga vyama visa y'abartiste baje guperforminga hanze baragenda bakadepoza bakababwira ngo zana ama historique ya banke ngo turabe ibintu utunze bla 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 ibintu ama conditionals kunari mu mbwizo iyo equipe igiye gukina dufate na equipe ya Vita vraiment bari abakinyi bose kwa 22 barabasa babiri yabi no barabafatira nuze ya credit no kuvuga nuze ya guarantee ministeri bafatira garanti ikidodo bikabira hete epuruta abantu turi muri domaine deje wenyene yaravye wenyene ubwiwa bwati ni muri onda vraiment iryo jambo ni rikomeye ni jambo je nashitse byaheze mugabo je nica abantu numva no batushe no namara para yeye kubwira abantu b'abagabo bose bakomeye ngo ni muri organize ni jambo rikomeye ni message ikomeye donc muri action reaction vraiment au juste niki dukora je ndababazwa n'ukuntu nk'ubu ushobora kumubwira nk'icyumviro nk'umuntu sivyo ukakimubwira wasanga oriye yo gukurikizaho timetable kuko iyo icyumviro kije daratete ugomba gukurikizaho action uca wicara ugacushiraho okay uno munsi turi vendredi dukure mu weekend lundi samedi tuje dukura turi kuruhu ivyo bintu biba individualisme ni nka cancer mu gihugu donc iyo ubwiye umuntu l'idée ibi bintu tubigeze uko ubuye dukeneye action plan marshal yo muri culture ngira ngo mwarabonye ko hariho les états généraux zabaye igitega za culture abasigo bari bafizo sibo bari bakidumusibo bari kuki biruko ukumira abantu kuki kandi bari n'icyo gisara ubuzimya izina ry'umuntu akoze umuziki kuva mu 1998 akorera umuze gushika no mu munsi ugashugira muzere zitage no za culture nuna mutumire why umva ko habayemo ibintu byo kubaka amazina vraiment turabe ukuntu tubishira iruhande landi yari yakivuze kare ariko aratanga akarorero ku Rwanda ko u Rwanda atasha ni ka special yes u Rwanda nisho bituma mbona abantu amajambo ni best cyane u Rwanda sinzi umuntu yigeze kumbwira tu Rwanda n'abarundi tumeze nk'abana basangiye papa mugabo badafise mama
dusangiye abafana nico bituma ntibigera banaguhika na gatoyi ku barundi babikora babizi. Donc Landry avuze ati bo bashize u Rwanda imbere, twebwe twashize imbere ukwikunda, kubaka amazina ugira gute arrogance. Franchement ngibi biri ngaho ni murabe ukuntu abantu bibloka ukamenya uri muri bunkere inuzeya imwe izibira amanuze ya arme nucléaire ni gushiki umuntu akizibira comme ça kubera ko peut-être ufise lebo ikomeye cyangwa kubera ufise je sais pas ufise ubushobozi burenze ugacuzibira ukamenya nukeneye abandi bantu. Uruganda ni turopore rero mwibibazo byose turoporemo ibyo dusangiye muri endisi bikemurirwe hamwe, hanyuma ivyo umuntu agomba kugwana ku mutwe wiwe agenda bikora. Muko ivyo dusangiye tutabikoreye hamwe ni impamo y'Imana. Muko kamera oya vrema hari abantu bishigwa ari menesi tuzovyikorera waraye. Icyambere dushima ibyacu turashoboye atamunyamahanga, si ngombwa nkoreshe ngo naka mu ndirimbo yanjye kugira ngo indirimbo ivume, ariko ndashobora gukubita ingoma kuri album yanje igasohoka hanze y'igihugu kure, babaririmbyi bakaza kundondera. Okay, aho nagushimiye ko washimye album. Kubyerekeye guhura kw'abaririmbyi gute twohora n'ikindi ko ndakora, bien sûr que nteza kubikora, ndategekanya kubikora biri inama abayindi bagenzanje, ariko sinobikora je nye parce que mfise abankuriye nanje muri game, tuzoja hamwe nabo bankuriye bari très influent, wa Farias Kidumu bishoboka Lolo ni benshi bankuriye bapasi twa de centre no, abantu benshi bankuriye mu muziki baje Basiras Damara. Turabe si dushobora gukoranya abaririmbyi bafise, parce que ari gihe ushaka kurondera umuririmbyi ugasanga umuririmbyi nawe nyene ntazi ibintu arimo. Malgré tout sindabwira umuririmbyi iki niki ngwanyankire, ndabatahura nka generation ifise inguvu, batoya banje vuba tuzoshira hamwe hama tugerageze twumvikane, kandi nibaza yuko aribo bazohungukira cyane, parce que when you get a hit uraje urafise hits, urafise kuvuga ati ndakeneye 10 bakaziguha, kuko abantu baba bakeneye kukubona uri très chanceux par rapport à ça. Ariko mwibuke yuko music ino munsi ntikiri ya yindi yacu twatangura, twaje turirimba indirimbo nziza z'imyaka. Okay, today hari ibintu byaje easy music sinzi kuyumva, bidasaba ubuhinga bwinshi ku buryo buri muntu wese ashobora gukora umuziki mwiza ukavuzwa ku radio ariko ikaba myinshi ko idasaba ubuhinga, abantu bakagenda bakurakuranwako. Depuis 2018 kushika no munsi maze kubona generation zibiri, kandi ndafisa amakenga ko nizi zubu zigenda zizogenda abo bitwa kwa legend bakaba bahari kubera bubatse izina igihe umuziki warukiri ugifisa kanovera n'abantu bawumviriza ni bari bwononekare, kuko ari ukuntu n'abantu benshi kwisi bononekaye bivuye na systems batwinjiza muri commercial cyane, industry cyane, imiririmbire barakufye. Ubu tugendera kuri beats nikije kiri club kiri banga bam bam bam. Some people's here baririmba indirimbo kubera club, niba kiririmba indirimbo club ni zingahe zire zitanu mu gisagara, ariko niba kiririmba indirimbo zishikira abantu bose. Umuririmbyi arahitinga hano mu gisagara ruguru batamuzi. Tugiye kuri secteur productif production, umwana aciye abaririmbyi umutima ngo asohoye indirimbo ngo ntiyasohoye hit, umuririmbyi nazo bagikora kandi maka ngo arondere hit 3 mois 4 mois zigashika ata production. Imiziki y'Uburundi bavuze kubyerekeye ubwinshi
bw'umuziki w'abanyamahanga nicyo tuko ndishura umuziki w'abanyamahanga muziki yabo ni myinshi ngaha ni duproducinga kubera dufise ubumuga bwo kuvuga ati ngizo gukora hiti hakukora umuziki mwiza ntushobora guproducer buri kanya buri munsi mugiye we uharura gusa ngo nzosora hit but you need to produce good music ama hit yo izikora icyo bisigura yuko abaririmbyi bakeneye gukora indirimbo nyinshi za quality apana hit kuko vuze hit urashobora kuvuga indirimbo ni bintu sinzi ni esprit wowe uravuga ngo ndagiye gusora indirimbo nasohoye indirimbo ikazi gashyiramo amavideo gashyiramo byose yamara ugiye kuyisora ugasanga siyo ugasubira inyuma bisaba yuko mugenda ku maradiyo muhimiriza abaririmbyi gusohora indirimbo nziza apana hit kuko hit irikora ikizana yonyene gutyo bizofasha production zibintu tugire imiziki myinshi nane ngira ikintu cyo twozibiza abatanzania seriously imiziki ya niya imiziki abarundi bafise mwambira ngo 10 iriho iri amash this ahandi sisi komaze kubona industry ngaha kujya Kanyaro kundwi yashaka gusohoka indirimbo zitandatu mundwi ngaha ntihasohoke n'imwe kubera iki abaririmbyi nk'abari batewe mu bwoba papa abaririmbyi bafise ubwoba abafana nibo bikoko imbere y'abaririmbyi basigaye batinya abafana kubi abaririmbyi basigaye batinya abafana kubera iki abafana barahindutse ntibakira abafana they need to be journalists kugira Alan yabivuze bashaka kuba aba producer ngo bamenyere ibya mastering abasesanguzi waririmbye crochet gute ujusanga washizemo ujya ntuze bwawe undi akashiramo vyiwe investor aciye hajya akabibona akagenda ku munyarwanda akabona abanyarwanda nice wow ishema ku gihugu cyacu agaciro wow acagenda agakunda bya bindi mu Rwanda ibyabo no kuvuga kuramo esprit abaririmbyi yo kuvuga ati mwebwe muteza gukora indirimbo zanyu umuntu avuga ngo si hit ibyo ntibikuraba do your things do your music produce ku kwezi sohora ingoma sohora video ku kwezi sohora urabe ko ngaho tutagwiza imiziki myiza kandi myinshi cyari byo Jackson ndanyaruza wari wavuze ngo tuba turakora iki kuri kote yacu ngira ngo urabibona ngaha tuba turigwana vraiment Wasafi n'andi malebo za Bank ba Master Music n'izindi nyinshi turagerageza kuri kote y'iwacu umuntu akagwana uko ashoboye mugabo nkuko twagiye turabihanana ibyumviro nta muntu yoduza ibi bintu ari izoni hariho izindi kote kandi zikomeye cyane zisigariye burya riya jambo rya Deje yavuze narigarutseho kubera rirakomeye cyane jewe nifuza ko ibintu bihari bitanguye kuza ko mu kiganiro Fizo yakoranye na Handri promoter yamubwiye par exemple n'ubu twoja hano tugakora igiteramo mu bibazo muco bakimeze jewe ndibuka hari mu 2018 icyo cyiyumviro icyo nyene ndagiha abaririmbyi ndababwira ati ndaberekeye kuko je nta buryo narifise ukwiye bwo gutegura igiteramo ukwiye ko ndabwira ati turabe groupe tugire groupe zitatu abaririmbyi umuorganizer je dushiramo n'abapromoter nk'amaradios
nabo promoter dukora ikintu cy'inyabutatu hari mu hacinamira ine maji atuyanyu ibyaciye tule urufu tule maji ngumva ko rebe bizide zitanguye kuzazirana nk'ububi bofata bakaja hamwe bagasaba umubonano kwa son excellence kuko nka je ndabikoze ntavyo nshobora buri abaririmbyi nibo baradufasha aba manager turakorana mugabo nibo bagura audience nibo baboneka gusanzwe nizo nyenyeri kwa bagiye hamwe bagasaba umubonano bakataka ikibazo kiboneka n'ibyo bintu bya droit d'auteur byirwa biravuga n'ibyo bintu by'amakuntu babura amavisi ndibuka ejo bundi muri rizwa yemi arandi yavuze bizo guja muri Canada by scandal nibaza ko n'uburongozi diplomasi byarakiye barabigwana nuko ivyo nivyo bibazo bita commun umuntu atagwana wenyine nivyo bibazo abantu bafatikanye nk'ubuje ndashaka no guparira Satubi Fizo Kidumu nabo bandi bose nk'ubu babishuhande bagize twanditse ikete tugomba gusaba umukuru w'igihugu aturabe ibintu tuko tuburabiza ni impamo y'Imana mu ndwi mwangu jeje tsonamwe inyuma hariya munsi mubwirangire ntimbikunda nibo bafise cya kibazo umuntu sinzi umuntu yigeze no kubivuga les artistes nibo bafise kuko niyo matière première murakoze bana Kentucky kanongere kwijambo rya nyuma ubona ko amasaha agiye mutuyihanganire gato yari iyi deba nayo yari ikenewe kugira turabe ukuntu tuza gukemura bimwe mu bibazo twari dufise muri twe na mwebwe iyi deba kubera iki twayizanye ni kugira turabe how tugwari nivyo dukenera as a solution. Example ubu ndashaka kubabwira ka short story gatoya ka review nagize igihe nguko muragira des interactions kuvyerekeye Vyoba kandi yari bien kandi nabonye quelques idées et j'ai trouvé quelques idées côté positif, côté négatif, how tuza kwidefanda, how tuza gutera aussi côté marché, les marchés. Exemple, musique muri Nigeria now. Ubu 2023 bagize budget ya plus de 46 millions de dollars injira ku mwaka 46 millions de dollars, imagine. Aha mu Burundi tugere review gatoya mu muziki gisata cy'umuziki. So icyo dukeneye kwanza ari umuntu c'était koresha umwanya yavuze why tudahaye akanya abantu batowe bien sûr Satubi aririmbira abantu bose harimo VIP people harimo regular people kandi n'abatishoboye bose arabaririmba donc il chante pour elle c'est kubera iki twagize VIP ni ya vision yo kuvuga tugire ikintu bita vision commerciale. Vision commerciale bajya abantu batuye tuza kubwirira concert bien sûr amakampani arabakeneye ariko na event zihuza les artistes et les entreprises kuko entreprises menshi cyane ntibari interested mu bintu bya culture kenshi baravuga
amakampani kubera iki badaha sponsor adaha sponsor les artistes ariko les artistes bo hanze barabaha hawuziki turavye structure y'izindi industry barafise system 1 kuri media bari ini ouverture ya spirit yabivuze David Diller 2 twenyene muri industry ni ari utuntu twinshi tudafise kwanza dufise kwanza system yo kuvuga reka dutrendishe iyi hashtag reka tugire trending music ibe basi on trending on kuri Twitter ariko kuri Twitter ugiye kuraba ibindi bitari mu music industry iraba trending why bituri atuko we need teamwork artist arakene journalist arakene artist turakeneye abandisi abantu bandika tukeneye bajya bagira les melodies turakeneye ba manager tukeneye donc twese tugire union tubaye inu ni hahandi uvuga okay ubu côté défensivement turi kwijiji how tuca turondera solution how tuza gutera mu bindi bihugu c'est pas juste côté artiste even na journaliste even na DJ mwari mubizi ko DJ arashobora kuvanga mu Burundi akaja mu bindi bihugu akaperforming why not ni habe host wo mu Burundi akaja mu bindi bihugu akahostinga event mfanye na capacity n'ukuntu twagize strategy yo gutera bon nako kareje gatoya murakoze cyane